muri CRBTV muri mwe bakunze mukunda gukurikirana iki kiganiro uyu munsi dufise byinshi twabateguriye nk'uko muzi CRBTV ikunda kubibategurira tugusaba yuko uduha amaso yawe kandi ubihe n'amatwi yawe hanyuma utegereze uyu munsi tubabwira yuko umuntu umusari mukunda nka Diamond nk'uko mumuzi ejo bundi umukunzi wiwe yapostinze avuga yuko bamaze gutandukana na benshi ibinyamakuru byinshi bigenda bivuga yuko bashobora ari ubundi buryo baba bakoze mu buryo bwo kugira ngo barondere kike ariko abakunzi bo hafi ba Diamond bakaba bemeza yuko ari by'ukuri bashobora kuba batandukanye abandi nabo ntibabyemere iki ni ikiganiro CRBTV yabateguriye uyu munsi rero naho dufise ibindi nabyo twabateguriye dufise umukunzi twabatumiye muri CRBTV reka twongere tukwibutsa ati this is CRBTV rero kari bwo muri iki kiganiro twabutumiye dushaka abakunzi ba CRBTV bakumenye ngo urinde ukora iki hanyuma reka tubaze izina ryawe witwa nde izina ryanjye nitwa Jonathan. So CRBTV nuko uramaze kumva CRBTV bwa rugambere wumva CRBTV no, ntabwo ari bya mbere nanjye dusanzwe n'umunywanyi wa CRBTV aho bwa mbere nayumvise simba ntaje ngaha reka twongere tubibutsa ati this is CRBTV reka rero tubwire none ni iki kikugenza uyu munsi muri CRBTV ni iki cyakugendeje muri CRBTV ni ukuvuga icya mbere nari nk'umushyitsi kubera tubwire mwampaye hanyuma ni ukuvuga nk'umwuga w'abamenyeshamakuru mumaze kubona amabizinesi kandi nagiye ntanga ku bantu ni ukuvuga mwarantumiye muri studio yanyu kugira ngo dushobore kuza ngaha hanyuma dushobore kubivugana mu buryo bwagutse imigambi iriko ndarangurira ngaha muri CRBTV so ahubwo ndabashimira cyane kuba mwashoboye kuntumira kugira ngo dushobore kuza n'akanya ko kubwira abanywanyi bose ba CRBTV ibyo ndiko ndakora. CRBTV nawe turagushimiye kuba washize ngaha ubu rero dushaka kugira ngo tumenye none niyihe business uriko urakora canke ni iki ikintu nyamukuru cyoba ushaka gushikiriza abakunzi ba CRBTV ni ukuvuga nk'uko mwabibonye n'abandi bazi benshi barabibonye ni ukuvuga twagiye dutanga amakarata izo bita business card tuzitanga ku bantu batandukanye ku mashingiro ku buzi n'ahandi zerekana yuko jewe nkora igikorwa kijyanye n'amatax birashaka aho umuntu yarose kandi ntamenye uwayitanze uwo ari we ni jewe yanditse ko sako kwiba Jonathan n'amazina yanjye ababyeyi banditse kandi n'ubu niyo mazina mfise rero igikorwa nkora ni igikorwa cyo kuzuza ibyo bita income tax return. So none kugira umuntu ushaka kumwuziriza canke ashaka yuko umwuziriza amatagisi ni iki akeneye canke ni biki akeneye ikintu nyamukuru iyo bakeneye kugira ngo aze agushikire ndibaza ibyo benshi turabimenyereye ibikenewe icyambere cyo n'ibyangombwa byawe byose hanyuma icya kabiri nacyo n'ibijya impapuro bakurungikira ku kazi byerekana amafaranga wakoreye bazita dabituro hanyuma kandi ikindi nacyo ni ikijyanye no kumenya kuba kububatse ni nacyo gikuru gitangura kubanza kumenya ati mbega amafaranga tuzoyakoresha gute tuzayagabura gute icyo kumbe tubaza kugaruka ko mu nyuma baza kwibuka mu bwaguke kuko abenshi baraza bafiteguye ico kibazo bahashika ugasanga bitangiye kuzana ikibazo. Okay, CRBTV birashaka kumenya none ibyo bintu wabitanguye ryari ni iki dushaka kwanza tubanza tumenye wabitanguye ryari imbere yaho dukurikiza n'ibindi bibazo baguteguriye. Okay, ukuvuga ibintu byo kuzuza amataxi nabitanguye kuva mu mwaka wa 2010 ngene nari nkiri mu ishuri ariko sinize ngo graduating no kuvuga sinahejeje mubabarire ndacyane murazi uko ikirundi n'icyongereza dusigaye cyangwa n'ibyo rero kuba ari muri Amerika muri ko mubikurikirana muri antunge sije jenyine rero ntabwo nahejeje ibintu college ariko nari niga ibintu bya accounting hanyuma urazi yuko ibyo na tax navyo biba birimo icyo gihe rero natangiye kubyikorera ku giti cyane n'abari mu muryango butuvukana n'ababyeyi nkaza ndabibakorera buri mwaka mugabo kubikora mu nzira ya business nabitanguye mu mwaka wa 2016 mu mwaka wa 2017 ura ibyo mu 2016 urazi uko twuzuza uyu mwaka tuko twuzuza cy'umwaka uheze rero nabitanguye icyo gihe nabitanguriye nka business mu mwaka uheze. Hanyuma ni iki cyatumye ukora
ibi bintu bya business byo kuzuza amatagisi? ni ukuvuga nubwo ati igikuru cyatumye ndabikora ni ugufasha abarundi bene wacu. Ni ukuvuga bwa mbere urumva ko nari igihe kirekire imyaka 5 yose hafi 6 ndabizi, mugabo nkaba naravyikorera ku ruhande rwanjye, mugabo nasanze hari abantu benshi bahura n'ibibazo kuko bagenda kuzuza ku banyafurika na cyane cyane abantu b'abakongomani, mugabo bakabashiramwo ububeshi bwinshi, hanyuma haca umwaka imyaka 2 bakazabona leta ati warabeshe ishura, ukabona abantu batangiye kwishyuza amafaranga. Ngo rero icyo nicyo cy'abanyamukuru mvuga ati ariko twebwe abarundi kubera iki tutoshobora kubyikorera? Ni uko turi bijuju? Oya, ahubwo ni uko tutizigiranira gusa, urumva, kandi ni uko tutazi kwitanaho, urumva. Umunsi ikintu ntagomba kugisangira n'abandi, niyo mpamvu nagize ati bo jewe ibintu ndabizi reka ndabikore, ahandi nzobikorera ari iwacu mu buryo bwiza, kuko ata muntu azobikora hama guce kabiri ngo leta ngo warabishe ngaho. Hanyuma rero bashaka kugira ngo bamenye none ni uvuze icyatumye ukora ibyo bintu bya business, ariko bashaka kugira ngo bamenye itandukaniro wowe ufise muri bajya bandi baba barabakoreye ibyo bintu by'amatagisi. Ni ikihe kintu wowe ufise gitandukanye nabo bandi babakorera amatagisi, wowe woba ugiye kubakorera mu buryo bwo gukora amatagisi kugira ngo bakwizere hanyuma baze ari benshi? Ni igiki itandukaniro wowe ufise muri hagati y'abandi baba barabakoreye? Abagize neza cyane, ikibazo cyiza cyane. Ikintu cya mbere nyamukuru kabisa ntandukaniye ko n'abandi ni ukuvuga ikirundi. Ni ukuvuga waba ari wa wundi na good morning ikugora uji wanje ivyo nta birimo, mvuga ururimi rumwe na wewe, ni ukuvuga uje ndabigusigurira neza mu buryo utahura akabitahura ijana kwinshi. Icyo nicyo cya mbere ko umenye yuko uriko ukora ibintu bize gute utahuye. Hanyuma uvuga igiswahili nawe? Igiswahili ndakivuga, ikinyarwanda ndakivuga, igifaransa ndakivuga, urumva. Rero abo bose icyo nicyo cya mbere mvuga ko dutandukanye gikumva n'ururimi. Hama ikigira kabiri naco sinumva ngo ni gito n'igikuru, ni uko jewe mwumva ko mu byacu ndabikora habaye kurwanya ubwo bubeshi bagenda bashirira ku bavyeyi bacu. Rero ico n'igikuru n'umuntu aje n'ubu mumaze kuzuriza hari abaza bavuga ngo ngiriye uko ngo ndayiko ndoronka menshi no bakubwira ati genda kuri abandi kubikora ati jewe ku mategeko ayo ukwiriye kuronka, ayo leta ikenera yari ikwiye kuguha y'ukuri niyo ndakuronkera nta yandi, ugomba yarenzayo ntutumbere iwanje, iyo nzira siyo ukwiye kurondera ahandi utumbera. Sawa rero muri mwebwe bakunzi ba CRB TV bazi yuko abantu, kandi tuzi yuko abantu bakora ibintu bya business bagenda bahura n'utubazo tugiye dutandukanye bivanye n'abakastoma babo baba baza babashikira, ugasanga babatera ibibazo bigiye bitandukanye. Nkaho ni ikihe kibazo umaze guhura naco ku bakastoma bawe baza bagushikira, abakiriya bawe? Ni ikihe kibazo ugenda uhura naco nawe? Ni kuvuga ikibazo si kimwe kandi si bibiri kandi si bitatu, kubera urazi ko abantu dufite ibibazo bitandukanye. Mugabo ikibazo nyamukuru umaze kubona ni icy'abantu umugabo n'umugore bari legally married, ni ukuvuga bubatse mu buryo bw'amategeko bizwi na leta, baza bakagomba ngo twuzuze gutandukanye, urumva. Ngomba babiri, ariko namaze kumenya yuko impamvu nyamukuru ibitera ni kubera yuko akenshi baba umwe avuga ati sita abantu b'abakenyezi, cyane cyane abantu b'abakenyezi benshi baheruka bagenda gusinya bijya bipapuro ngo ndujuje amatagisi, amara ntazo n'ibyo yagiye, urumva. Rero niyo mpamvu abakenyezi benshi iki gihe bariko baragomba ngo twuzuze gutandukanye kugira nawe aronka y'ibintu, urumva. But ico kibazo namaze kukitorera umuti. Ni ukuvuga iyo umuntu umugore n'umugabo baje bakavuga ati twuzuze gutandukanye, ndababwira ati no ntimuzuze gutandukanye kuko amategeko arabihana, ahubwo jewe ndabarabira ndababwira amahera murongo, maze kuyababwira mwumvikana hanyene muyagabura gute, ntayaje ku ruhande rw'umugore ntayaje ku ruhande rw'umugabo, umugabo akama konte yiwe, umugore akama konte yiwe, umwe bamushyira kwa rero bumvikanye, uwundi ari bumvikanye. Muri ico gihe umwe wese agataha anezerewe, kandi na leta iranezerewe kubera yuko ntibigeze bayiba. Binyuranye n'uko bavuga ngo okay wewe ndakujurije ukwawe nawe ndakujurije ukwawe, bwaca kabiri bakaza kuyakwaka yose. Rero baramaze kumpemba, ariko ugasanga wampembeye ubusa kubera yuko ibyo naguhaye byose ibyo nagukoreye binteze. None uyabagabanya gute? Urindira yuko babonye iceki hanyuma ukacuvuga ati ndayabagabanye, canke ubibagabanyiriza
hagati muri ntuzenyi muri systeme mu buryo bwo kubarungikira muri banki ni ukuvuga urabona iyo uhejeje kuzuriza umuntu aho ushaka isheke aho ushaka cash aho ushaka direct deposit niko babyita amahera akajya kuri banki muri ico gihe rero iyo habaye ibyo kugabura amahera nta sheke bikiza ni ngombwa bibe direct deposit rero n'iy'umugore zikaba account zibiri zitandukanye okay hanyuma rero bashaka kugira ngo bamenye akurikira CRBTV bamenye uherereye hehe ku buryo mu gihe bazaba bagukeneye cyangwa bashobora kukubona gute cyangwa bashobora kumenya ngo ubaye hari n'abandi bashobora kuba aho uba ariko ntibabe bamenya yuko uba ngaho bashaka kugira ngo bamenye uba hehe uhereye hehe bashobora kukuronka gute okay, thank you. Nukuvuga kuri ico kibazo vraiment urabona mbaga muri Sida Rapid urumva ariko kandi ntibisigura ngo murera abo muri Sida Rapid umuntu wese n'abari mu yandi na state mbanda bakorera hari nabo ngenda nk'aba baba hafi yacu muri za Illinois ndagenda iza Rock Island haciye n'inzu zibiri mvuyeyo urumva mugabo uburyo bwiza bwo kundonka nubwo ku telefone urumva ndazi inomero bariko barayibona ngaha kuri ntuze kuri screen kuri TV inomero zo bashobora kubibona ngaha imbere hanyuma mukashobora kumuhamagara canke ugahamagara umugenzi wiwe canke nta wundi mugenzi w'office canke tukamushikiraho inamba ziwe kugira ngo bashobore kumuhamagara canke abashaka uburyo bashobora kukurondera ndafise umuntu dukorana ahubwo yumvize n'ikinyibutsa kubera yuko naco twari twakivuge ko cyuko hari uretse gukora amataxi ahubwo ndigisha n'abandi bifuza gukora amataxi urumva rero hari umwe namaze kwigisha muri ico gihe kubera urazi sinshobora gutanga izina ryiwe tutaramatampaye uburenganzira ariko gusa kimwe novuga ati niba hari umuntu anerefonye muri ico gihe hari igihe nitaba hanyuma bivanye n'uko ndi bize nkamubwira ati okay ndafise umugenzi dukorana akarungo nce ndamuhereza akaba baca mukorera hanyuma rero bavuze yuko ushobora gukorera n'abandi baba mu masiteti yagiye atandukanye hanyuma abandi nabo baba kure yawe mukorana nabo gute mutegerageza kandi bataba aho ni ukuvuga abo nuzuriza abandi bari kure yanjye ni ukuvuga hano system iroroshe urabona yuko turi mu isi yateye imbere uyu munsi wowe ibibazo ibyumbaza cyangwa porogaramu yabo bayiteguye kuri za telefoni urumva kera byari ibipapuro urumva uri ukatwumviriza ku isanganiro wumva azingurura paje ku bipapuro bikorera mu Rwanda ibyo byararenganye so ubu dukoresha tekinoloji uko bigenda umuntu afata ibyangombwa byiwe ndamubwira biba bikenewe amasocial security number na ID akabifotora abaniga bicu akabifotora agaca bindungikira amaze kubindungikira mu gico nkora cyafata nkabishira muri computer yanjye maze kubishiramo nkabifata muri telefone kuko ati kuri telefone nigenda ntawe kiramba twagenda ibyangombwa by'abantu bose ndabikoreye bariba rero nuko ndagenda bino kibarabifotora bakabindungikira akakora nyuma yo gukora hariho software dukoresha zirimo kuvuga systeme twemera yuko umuntu ushobora kumusinyira aho nimero kandi akamubwira amaze kwemera ibyo wakoreye byose ugashyiramo ibyo byangombwa by'uko yemeye yuko uri kumuzuriza ni nka sinyatire n'ibintu by'amakode urumva ni nka sinyatire hanyuma byayaruka mu gihe sawa rero kubera ko hariho benshi bagiye batandukanye bagira ubwoba bagatinya kugira ngo bafotore ibintu bya social security canke ibintu bya ID yabo kugira ngo babirungire ubundi muntu batabana hamwe benshi bagenda bagira ubwoba bagatinya yuko ushobora no kubakorera nabi canke bo nyine baragira ubwoba kugira ngo bashobora kubakorera nabi ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye so rero ubivuga gute nko ku muntu yabafise ubwoba kurungikira ibyo icyo babivuga ko icyo n'ubwizigiro urumva icyambere cyoco umaze kwiyumvira ati ujya mu nabinkorere nuko wamaze kunyizigira umaze kunyizigira jewe ndafise n'amategeko ngira ko ya IRS yuko ntegerezwa gufata ibyangombwa byawe neza kugira ngo ntibishobore kwibwa urumva rero umaze kunyizigira icyo nico gutera ubwoba c'uko ibyangombwa byawe bizotakara cyangwa naho ngo ushoboye kubikoresha mu bundi buryo oya urazi yuko bizi twese tumaze kubitanga henshi aho mugabo imana bibera bigiye ariko muri makingo kuvuga gusa ati ni ukunyizigira yuko nta byangombwa byawe bishobora kugira kuko si icyatumye ngira ngo njye muri ibi bintu si ukugira ngo nze kubwira ubuzima bw'abantu ahubwo ni kugira ngo abantu bacu bashobore kubafasha nabo ubuzima bwabo bukomeze kugira ngo butere imbere hanyuma dufite ibindi bibazo bibiri bya nyuma gusa kugira ngo dusozere iki kiganiro twarimo turaganira mwakoze gukomeza hamwe turaba ubwo rero tubashaka tukubaze none
n'amahera ubacangaye cyangwa ubibakorera ku busa kugira ngo baje bagushikira bazaba bamenya ati tugiye kwa kana kaza guca amahera ngahe mbese bakeneye amakashi mu ntoki yabo canke amahera uyabaca gute bigenda gute. Ni ukuvuga ikintu cy'amafaranga ndakubwiye ngo bizatema ngo ntaya nzora buhenze kubera yuko umuntu ndamukata bivanye n'akazi ndiko ndamukorera ukuntu kangana urumva kuko ari umuntu ushobora gusanga afite ingana ibitugu zine ugasanga afite abana batandatu urumva mugabo uje ugasanga ufite ingana ibitugu imwe nta n'umwana ufite ibyo aho udashoboye kubikora even mirongo ibiri mirongo itatu nkaba ndabihenze ni kugira ngo umuntu n'amasaha atatu arashobora kurangira n'aragira gute ntarabiheza rero muri icyo gihe niyo mpamvu mvuze ati biravana gusa nta muntu ndaca amadolari arenze amajana atatu urumva abenshi usanga ko ku majana abiri cyangwa ijana n'itanu umugabo ku bantu b'abasingo nta musingo ndarenze amadolari ijana abenshi ni hagati ya 50 70 80 gutyo hanyuma rero bashaka kugira ngo bongere bamenye none ibintu bimeze gute mu gihe uhuye n'ikibazo canke ARS kavuga ati ibikoresho byawe bimeze nabi canke barihinze urudome rumwe ibintu bigiye bitandukanye kuri sosiyete bimeze nk'uko agahora n'ikibazo none ashobora kubigarura ugasubira ukongera ukabimwuzuriza canke abigenza gute ahuye n'ibibazo bibi. Neza cyane ni ukuvuga mu bisanzwe iyo ndakunjirije ahubwo nibabaye ikibazo wese wewe ARS telefone jewe nabibwira jewe ngo njye nakunjirije kubera ko bijya bintu byawe byose biri ku mazina yanjye rero iyo bantelefoni baramba bakambwira ati social security hari ikibazo akenshi iyo ushobora gusanga ari muri domeni ihenze babwira ati ok nkabikosora nkabwira nkabibika bushasha muga hari igihe usanga hari ikibazo gikomeye biba ngombwa ko ari wewe witelefonera ubona ko wowe witelefonera social security kugira ngo icyo kibazo gikemuke muga ivyo bishika gake cyane urumva gusa muri make iyo habaye ikibazo ku mataxi ntakujurije ikibazo bakibaza jewe biza kuri jewe ahantu baje nkakumenyesha gusa ati habaye ikibazo cyari mu byawe byagarutse ati rero nabikosoye ibi nabibitse. Ok, reka tubashimire CRB TV kuba mwakomeje kudukurikira, reka twongere tunagushimire nawe kuba wagize ukagera ngaha muri CRB TV, tubashimire kuba mwaduhaye uyu mwanya wanyu mukicara mukareba CRB TV, reka twongere tubibutsa ati this is CRB TV, ntugende ukomeze utube hafi ikiganiro n'ejo kandi n'ejo bundi tutegera tuzane ikindi kiganiro turabashimiye kandi mugume abaze ikibazo cya nyuma cyonyine gusa atubwire canke ababwire mwebwe bakunzi ba CRB TV n'abakiriya biwe bazoba baza bamwegera none n'ikintu kiye cya nyuma wowe ushaka kubabwira abakiriya bawe canke abakurikira CRB TV. Okay, ni kuvuga ibyo ngiye kuvuga ntabwo ari iby'abakunzi ba CRB TV ni ku barundi bose ni ukuvuga urabona yuko abenshi tumaze imyaka 10 ugiye kuraba ni abarundi benshi twagiye kongerekana ngaha mu gihugu urumva imyaka 10 n'umwe gutyo ni ukuvuga abarundi turafise ingorane yo kutizigiranira urumva urabona ugiye kuraba mu mastate n'amastate make uzosangamo amashirahamwe y'abarundi yateye imbere impamvu ni iki impamvu ni zibiri icya mbere dufise gukendera wewe ukabona yuko jewe atacu no kumarira urumva icyo ni kimwe icya kabiri naco abarundi benshi mu mico yacu twavuye hariya uwiza akaja hejuru y'abandi yarabaciriza aho kubafasha urumva aricyo gituma uyu munsi wewe wagize ikintu utambuza umurundi wese ukibwiye avuga ati uragomba ndireko urumva ati uragomba kundirako kandi iyo ngeso ntawo yiharira iriho mu barundi urumva hanyuma ikindi naco si bose baba bagomba kugira ngo barere ku bandi urumva na cyane cyane nko mu iki gihugu tumaze kuzamo abantu twaciye muri byinshi twaciye mu buzima bugoye mu buhungiro twaraje mu buzima bwiza tuburimo uyu munsi kuburyo atakintu umuntu yoba akivuga ngo ni gishasha kuri we urumva rero icyo ngomba kuvuga ku barundi turakwiye kwizigiranira urumva mu byo umuntu akora niba wumvise umugenzi wawe hari ikintu ariko arategwa sindabivuze ngo nukubera je yuko mvise ibyo ndiko ndakora oya ndabivuze gusa kubera yuko ngomba yuko abantu urumva bose muri rusange bafite ibintu bariko barakora kuko ndamaze kubona abarundi benshi hirya no hino usanga bafite ibintu by'imigambi bamwe ugasanga mbere niba nagomba kubibwira abarundi bagenzi babo kuko bibwira ngo ntaco bobamarira urumva ariko suko twari dukwiye ko ibintu by'imigambi baba bafise nk'ibiki sinzi uko uramaze sinzi kurakurikirana
hariyo show muri Texas y'abarundi ijya SYB show urumva hariho ikiganiro bakunda kugira n'ubukire mu kubera muri Kentucky I believe urumva cy'abantu bafite imigambi n'imigambi myinshi itandukanye urumva kimwe gusa cyo ngomba kuvuga nuko abantu iyo tutagize ubumwe n'Imana tuvamo kuko atari ubumwe byerekana ko atarukundo ruhari ariko ahari urukundo haba Imana n'ubumwe bukabaho n'imigisha ikabaho urumva nitwakomeza kuba turi banyamwigenda ko tuzofata cyo twimariye ariko nitwaba ubamwe twagira ubumwe tugakorera hamwe urumva nk'uko n'umukuru w'igihugu cyacu cy'Uburundi nyakubahwa Petero Nkurunziza yama agenda bivuga sizi ko mukunze gukurikirana ibiganiro byo mu Burundi n'abakunze gushimikira ku kintu kivuga ngo niragi twarazwe na Rwagasore kwiki by'ubumwe urumva tugire ubumwe dukorere hamwe niyo mpamvu juma namaze kuvuga ati ndabikora ati ngiye no kwigisha abandi ku buntu ugomba kubimenya ndakwigisha ku buntu hama nawe naho ukagenda ukabikorera hadi baye urumva kugira ngo abarundi dushobore gutezanya iki imbere dushobore gutezanya imbere. Okay, umuntu wavuze yuko ubahaye training ushobora kumwigisha ku busa hanyuma nta mafaranga na make umusaba ku buryo uwo mwigisha nta mafaranga ndamusaba nta kuvuga ngo uzokora ngo umeko ngo uzonkorera oya ndakwigisha nkakwigisha amategeko byose ukabimenya ukaronka ibyangombwa ukagenda ugakora ugasora n'ibyangombwa ucubemo ibyangombwa bitangwa na leta hari bitangwa na leta hari bitangwa na IRS urumva je zigenda bitanga je gusa ndakuba inzira yo kubironka na bwa bumenyi ukenera kugira ngo nawe ushobore kugira gute kubikorera ku ruhande rwawe. Okay, reka tubashimire CRB TV ibi byari igiwawe kandi bikaba byari n'igiwacu kubera ko nanje n'ubwa mbere ndabyumvisha. Reka tugushimire yuko watanze umwanya ukicara ukaduha amatwi yawe ukaduha n'amaso yawe kugira ngo wumvize iki kiganiro. Reka tubashimire yuko kuba mwaduteze hafi kandi mukatuba hafi katwongere nawe tugushimire. Niba ufise n'ikindi ushaka kutubwira ntuze ugire ikibazo kudutera ishwashwa cyangwa ngo uduhamagare hanyuma ewana abakunzi ba CRB TV bama bifuza yuko tubashikiriza ibintu byinshi bigiye bitandukanye nk'ibi nyene umejeje kutubwira. Reka tubashimiye kandi namwe bakiriye mwifuza yuko kumushikira inamba ze murashobora kuzibona hano hanyuma mukamuhamagara kandi mukaza mugafashanya mukagira umwe nk'abarundi. Reka twongere tubibutsa ati this is CRB TV.